Wejo yakorewe operation ndavuga Jude Victor William Bellingham no mwongereza kina kipe yitwa Real Madrid. Ibipimo bikagaragaza ko ashobora garuka mu kwezi kw'icumi muri equipe yitwa Real Madrid. Ni Mvune yaramaranye igihe ku rutugu rwiwe na cyane ko byari byamaze ko confirmer yuko ashobora kugira iki ashobora kubagwa nyuma y'igikombe c'isi bazoba abari muri equipe yitwa Real Madrid. Ku munsi w'ejo wanashaka mu gihugu cy'Ubwongereza nyene yakorewe operation Jude Bellingham. Amakuru ya Madrid akizeza ko Bellingham ashobora kandi gusubira kugaragara muri equipe yitwa Real Madrid mu mpera z'ukwezi kw'icumi. Yavuze ibintu by'igitugu no muzi nje nibuka ko naje na vyose numva igitugu kiba barabweza muri kano kanya. Hari ujya nawo wagize isanganya. Oya nasanganya nagize guzara ujya numva nyine umenga. Mwe muzorara mudasenze ama ngo mwumva ibitugu byabo nk'ivyo Wende yakuye ko nasenze. Ariko wende yakuye ko ntasenze. Ufuye. Ofete nawe abaye nka Bellingham. Oya sinabaye nka Bellingham gusa urumva ko na Jenchi nibuka ko Bellingham yamaranye je marale point. Entre tadukurikanya kuri YouTube ubutumwa bwangu twiko turabubona. Turaza kubusoma takibazo na Kimimana bahezagire cyane abadukurikanya bose kuri YouTube. Yes ni Jude Victor William Bellingham navuga ngo numwe mu basore navuga ngo ba equipe ya Real Madrid bagize ikibazo c'imvune ku rutugu biba ngombwa ko agenda ategwa imiti canke agenda araboha urutugu rwiwe kuko abatari bake mwahora mubona ko iyo ari karakina bigashika match gahera gakura agapira. Urabona ko yaba yibosha ibintu vyirabura by'amabande ku rutugu rwiwe kugira ngo kumbure amagufa n'ibindi bigiye bitandukanye. Agiriyo equilibre. Mugabe ibi vyabaye navuga ngo saison yariyeze mwibuke ko mu mwaka weze bahijije saison n'undi yo Mvune ifise ariko baca muri gikombe ca Buraya bavuye mu gikombe ca Buraya kuba barashitse kuri finale birumvikana ko nta numwanya yaronse wa pre-season kuba hamwe n'abandi muri Leta Zunze za Amerika bavuye yo champion itangura champion yakinywe bafise inkino z'urutavana ko agenda aragira utwazo tw'imvune Jude Bellingham muri bwira vunitse akatari gake mugabo uravye umwanya yategezwa ku maruri hagati y'indwi 3 n'ukwezi warabona ko bamubazeho bitokunda kabona ko Madrid iratinya kubura Jude Bellingham igihe kirekire kavuga ngo ko bigishoboka igikombe bari bagiyemo ko baraviza Ligue des Champions baraviza La Liga baraviza Copa del Rey za Super Coupe babona na Mondial de Club kizoza bakavuga ngo dufise amahigwana menshi kandi dukene witwa Jude Victor William Bellingham kandi ugiye kuraba muri no saison umugabo witwa Carlo Ancelotti nimba ariyo bimwe mu bintu vyatumye mu ntango za saison equipe y'Wigenda irasa n'icumbagira nyuma ko bari batakaje Toni Kroos harimo uburyo yagera bura Bellingham ndetse n'Eduardo Camavinga we vyabaye ropire kuko vyarangiye n'ubundi sezirangiye amubuze burundu none muso ubona ko kuri uno mugabo witwa Xabi Alonso turigera tubona witwa Eduardo Camavinga rero Jude Bellingham hagera bugutinya kumva ngo ko tumukeneye ubwo nitumubaga mu nkino ziri imbere ko tuko turagwa no gusubiza Toni Kroos byanse nidutakaza Jude Bellingham nawe mu mezi 3 cyangwa 4 tuzi yuko dufise navuga ngo amahiganwa agiye atandukanye turiko turagwanira ntibizova bidukomerana Madrid yemera kuvuga ngo reka twamvisage canke du prefere canke duhitemo ino alternative yo kumva ngo kuboko kweyo igitugu cyo kiwaga kina match hamaze abagwe umwanya ugize gute wari muravyibuka ko ibi byarashikiye no witwa Karim Mustafa Benzema mbere yo kwaja muri equipe ya Al Ittihad yarakuwa imyaka igera kuri 2 rutoki bigaragara ko rukereye korerwa operation mugabo bakaraba ashaka fo ageze mu cyugira ngo abagwe hari nkino hageze mu cyugira ngo abagwe hari nkino ukabona ngo ibintu biriko biragenda bigorana kuko nk'ubu dufate Jude yatabagwa muri rinoci nubundi sezirahera baje mu gikombe cyiza kwe n'abongereza kandi abongereza baramukeneye probablement ahana shobora kuronka umwanya ni 2027 gato yugiye kuraba 2027 muci naho nyene nawe utazi ko nta uzi ko atazoba hitayemo ibindi bintu kuko urabona ko imigwi ku mugabane wa Buraya nkuko Karenze Rumenige yigeze kuba abivuga aravuga ngo abakinyi no munsi basaye imishara minini natwe cha twiyumvira tuzokura amafaranga tugira gute tubahemba nimba rero twiyumvira tubahemba amahera tuyakura nuko tugomba kwitabira buri gano ryose rizarigire gute riduha amafaranga rero nawe mvuze ngo nta uzi ko na 2027 atashobora kuba hitayemo irindi higanwa rije riviza amafaranga kandi mu gutegerezwa kugira gute utegerezwa kwitabira rero Jude kuba bazwe muri no mwanya bien sûr ni intunganyo shasha mugabo witwa Xabi Alonso nibaza ko ata pression ndende ihari yo kumva ko Madrid igomba gufa no gukira nyuma yo Grane Blanche ariko kandi mu ntango za saison no musuravye style bariko barakinamwo Arda Güler akoreshwa nk'umukinyi hagati office Federico Valverde bientôt Camavinga ashobora kugaruka ashobora kugura umukinyi hagati mu kibuga umugabo witwa François bari kwishimira hora yambara soutien abari kuri YouTube barabona uburyo aboshe igitugu cyo kuba kugira ngo peut-être ngave kigira ikibazo ni nakana ariko nagaruka nkavuga ngo uno munsi ari alternative yuko mu kwicumi yo garuka
nivyo bazoba bamaze gukina indwi zitari nke muri La Liga, Ligue des Champions bari muri phase League, ariko ugiye kuraba bivuga ko ashobora gusiba ku ndwi zigera kuri 10. ya ugiye kuraba rero jewe peut-être Landry Richards kwa kigaruka ko ico Real Madrid igiye gomba n'ibindi bigiye bitandukanye canke na forme tugiye kubona mu Jude Bellingham. Mugabo jana ngaruka nkavuga ngo wari wo mwanya kuko uno munsi birashoboka ko Xabi Alonso mu vyari karuba karavuga ngo jana nabonye Jude Bellingham muri pre-season canke se mu gikombe c'imigwi ndazi ivyo nzotravuga ngo ndonke Jude Bellingham mwiza jewe nifuza, ariko kandi amaze kumenya ati mbega Jude Bellingham we ndamubura ndamusubiza gute nyuma y'abakinyi hagati mu kibuga afise Daniel Ceballos, arafise Arda Güler, arafise Federico Valverde, arafise Eduardo Camavinga, probablement ashobora kwinjira n'uwundi, ariko kandi turibagera ko na Chouameni umukinyi hagati nubwo ariko arakoreshwa muri defense à 3 birumvikana ko abakinyi hagati mu kibuga barahari atastire kana kaba dependa ko nkako muvuga ngo Toni Kroos namubuze ngomba kwiyumvira uburyo nzomusubiriza uno munsi ibintu bya Xabi Alonso nibishasha. Xabi Alonso asipoza ko Toni Kroos atawazi muri Madrid, ubwo rero agomba kuzora abazofitinga muri style yiwe, ni naco gituma uvuga ngo Jude nabagwa yaramaze kubona potentiel yiwe, arazi byo azoba mukeneye ko nagaruka, ariko kandi agomba gutangura no kwiga kumenya uburyo abaho à l'absence ya Jude Bellingham mugabo mu mbere yo kumurondera ko agaruka amagara we yifashe neza jana. Ni naco twagera turangirize ko Landry agiye kumura hafi ameze agera kuri 3 aragaruka saison yatanguye, birumvikana kazo amazige kinini saison yatanguye ko saison itangura mu kwezi k'umunani agaruka mu mpera z'ukwezi kw'icumi, saison izoba iremvye mu ntango zayo. Ku munsi w'ejo Marca yandika ngo nta wundi mukinyi hagati mu kibuga kipe itwara na Madrid bifuza kwinjiza, urgence yabo ihagaze ku mukinyi wo mu mutima wa defense cyangwa muri defense centrale. Kubona Jude gushika mu mpera z'ukwezi kw'icumi saison yatanguye, ariko kandi ukabona kubitiza agatima mbere ukibaza ngo umukinyi agiye gukorerwa operation muri buno buryo agiye kumarigikana gutya atari karagaragara, nivyo ni Jude ugwego gwe batawuru dutako, ariko kandi arava mu Mvune ameze gute. Ubwo ivyo umugabo twa Xabi Alonso azoba yahereye ko kubaka mu ntango za saison yiwe, Jude akaza bisanga biri hagati bizomorera kwiadapta, nubwo peut-être yamubonye muri pre-season ahantu kipe twara Madrid quand même, nubwo abakinyi hagati mu kibuga benshi babafise kwinjiza umukinyi ku bwa Jude Bellingham agiye kumara igihe kingana gutagaragara, ntiyari kuba yo solution gusumba gufunga ipepo. Ya Jacob Ganje uno munsi ugiye kuraba umugabo witwa Xabi Alonso agomba kubaka ibintu bishasha muri equipe ya Real Madrid. Nibaza yuko uno munsi kubaka ibintu bishasha bigusaba kuba ufise abakinyi bose wifuza no vuga muri effectif yawe kuba bagufasha kubaka ivyo bintu. Rero uno munsi ugiye kuraba ni Real Madrid ikeneye Camavinga, ni Real Madrid ikeneye Jude Bellingham, Real Madrid ikeneye Eder Militao ameze neza, ni Real Madrid ikeneye kongera ingufu muri axe centrale hagati mu kibuga ku nimero 3 baronse umugabo witwa Alvaro Carreras, twabigarutse ku munsi w'ejo, ariko ni Madrid muri rusange igomba kwiyubaka iri kumwe n'abakinyi bayo. Rero iyo uyubaka uri kumwe n'abakinyi bawe cyane hagakwiye kwiyubaka uri kumwe n'abari abakinyi b'abatitulaire, nuvuga ngo bazokwifashishwa kenshi gashoboka mu nkino, kuko na munsi Jude Bellingham amaze kuba signification ikomeye cyane muri mediane ya Real Madrid, n'umukinyi nuvuga ngo yitanga afasha equipe ibintu bikomeye cyane muri mediana, ayifasha kurekipera imipira myinshi, afasha kuyidistribua, ayifasha gutsinda mu gihe ubona umugabo witwa Kylian Mbappé ndetse na Vinicius Junior, ivyo gutsinda bisa nuko vyanse. Rero no muzi ugiye kumubura 10 semaines canke zirenga, kuko sinibaza yuko ashobora gukwiza 10 semaines yagarutse full, ariyo misi muganga yamuciriye yagarutse neza ikibiriraho mu kibuga. Ashobora kuzokongera ko iminsi tukabona ngo Jude Bellingham nariko ari aragarura ibihe vyiwe neza, nkaca muvuga ngo uno munsi Xabi Alonso ashobora kuzotegura ibintu, azotegura abandi bakinyi, hagera ategura abandi bakinyi Jude Bellingham akagaruka, bizomusaba adaptation nshasha, kuko jintunganyo ya Xabi Alonso Jude burya iyi Monde de Club je kunsigira icigwa kivuga ngo Jude Bellingham niyo umuntu avuye muri Monde de Club mu ba mediateur ba Madrid anyeretse gwego jewe no vuga ngo rudashimishije nkuko nari ndamwiteze, kuko no muzuravye niveau ya Fede yaraduze, niveau ya Chouameni yaraduze, niveau ya Güler yaraduze, nibo ba mediateur bakoreshejwe cyane, yazanye Daniel Ceballos sino muvuga ko cyane, Luka Modric yasohotse, mugabo no muzugiye kuraba Jude Bellingham niveau yiwe nahora nibaza ko ari yagomba kutwereka, rero siyo yatweretse. Ega ntabwo yashobora kwitwereka bivanye n'ukungene yarafise imvune, kandi yarafise ico kibazo cy'ukubabara ingene baca wabona yuko no muri no Mondial de Club yari yatakaje ibiro, iyo nasohotse vyonyene wabona yakuyimayo ari jene cyane ni no mvuna vize ku rutugu. Rero ugiye kuraba
Jude ashobora kuzogaruka agasanga niba bazaba barahaye umwanya Brahim Diaz kugira ategurane n'abandi amazo bafashe ku nimero 10 canke ashobora kuzarasova equipe hagiye atandukanye ashobora kuzogaruka agasanga Brahim Diaz yaramaze kuba integre muri style y'umugabo witwa Xabi Alonso bikamusaba kuvunika kugira ngo asure gukora kugira agaruka umwanya wiwe nivyo rero kuri Jude Bellingham aragaruka fin cyangwa se mu mpera z'ukwezi kw'icumi muri equipe yitwa Real Madrid mu yokorega operation akantu gato abantu bakwiye kumenya Xabi Alonso n'umumenyereza mushasha muri Madrid mugabe ikintu gikomeye cyane niki umumenyereza agomba kuba umumenyereza mwiza mugiye ari capable yo kuyadapta mu situation yagoye equipe icamo nimba ufise abakinyi benshi kuko kugira abakinyi benshi bose bakeneye gukina bari muri forme zabo ni kibazo kumenyereza il faut savoir gérer utazi kugera effectif ya mugihe ufise abakinyi benshi beza ni kibazo ariko kandi utazi kugera effectif ya mugihe ari no iri réduit dufate nko mwaka weze uno munsi Jude Bellingham n'umwe makinyi bakoze cyane ariko kandi wibuke ko Federico Valverde yakoze gusumba Jude mugiye muri saison iriya saison imbere ya 2020 iriya saison 23-24 uribuka ko Jude Victor William Bellingham hageze igihe duharura iminota akina muri iriya interval ya zamwino bakinye harimo urukino rwo gusubiriza bene mina Manchester City kuri za tirobi bagira 3 partout yakinye match yose hagati bacha bakina na Real Sociedad yakina plus de 70 minutes nyuma yaho bacha bakina El Clasico muravyibuka batsinda Barcelona 3-2 nyuma yaho bacha basubira kuja gukina match na Manchester City bagira kimwe ukindi harimo na prolongation baja muri za tiro bahose Jude nigeze aruhuka ari mu kibuga bivuze ngo rero Madrid yari izuburyo kuko kiriya game Madrid yari effective rate uribuka ko ari nago rukino witwa Eder Militao yagarukiyeko agaruka Carvajal agize gute agize imvune nyuma yo kugundagura na Jeremy na Jagrilish basora Jagrilish bazana Doku umusore nako umusaza Carvajal araseda bacha baba oblige kuzana Militao mukinisha ku nimero 2 hari ibintu Madrid yagira aba mu ino myaka cyane kuri Carlo Ancelotti tukabona ngo hageze igihe Carvajal rimwe na rimwe yisangayo aba oblige gukina muri axe central biriya byarakomeje Carlo Ancelotti byatwereka ngo Carlo arabura Militao arabura Carvajal arabura David Alaba n'abandi nibyo equipe ni yamuguriye abakinyi n'ibindi ariko ukabona ngo il est long le plus fort mu situation yagoye handi tuba twamuteze ko Madrid igiye kugira gute igiye kugwa rero n'umugabo witwa Xabi Alonso c'est le moment kuko nta muntu atabona ngo absence ya Jude igomba gukora ko Madrid nimba absence ya Jude igomba gukora ko Madrid kugira ngo tweremeze rero muri kwa kumva ngo ugomba kutwereka ya Madrid watwizeza nziza umufana wese azora bakajyohego ugomba kutwereka n'ubundi la meilleure version yawe muri gestion des situations ziri difficile none wana tabwo bamvisa ahubwo ndabona ngo kujya twabonye ko ari test yamuhaye experience dasanzwe iyi monde de club yashike muri kuri pressure yo kuba yo nayitwara ni nawo mwanya wundi wo gutangura saison deja ari mu yindi test ikomeye cyane ituma atangura no kwiga byinshi saison itaragira gute itaragira kure nivyo kuri Jude Victor William Bellingham umwongereza kina equipe yitwa Real Madrid amaze kubakorerwa rero operation hari ambwiye gucubwongereza aragaruka mu mera z'ukwezi kw'icumi saison imaze kuba itangura muri equipe yitwa Real Madrid makuru ashusha muri